Mumenyereza Arsene mumenyereza avuga ko yabitanguye mirongo mwaka wa 2013 ahera muri Mutanga United. Yatubwiye ko mumenyereza wa mayikipe agera kuri abiri. Kaduhere muri equipe yo ku ruhande rw'abahungu, equipe ya Gymkhana. Twabonye championnat ya Vitalo Basketball League ya championnat yari imeze neza cyane. Twabonye amayikipe menshi igaragaje ku rwego rwo hejuru, ari yagiye ku isoko hari n'andi atagiye ku isoko, ariko twabonye Gymkhana yari ku rwego novuga yuko tutoza gushima cyane kuko yaje kurangiza iri mu kibanza cya gatandatu hariya. Ikipe ya Gymkhana novuga ko uravye mu mwaka uheze performance babagize no mu mwaka nako habayeho gusubira inyuma kwa club ya Gymkhana. Arajumwe araba gatandatu, ndabona n'aba gatandatu baje kuba batsinda inkino zine. Inkino zine nizo baje kuba batsinda. Muri rusange twabonye Gymkhana bona coach itandukanye cyane na Gymkhana yo mu myaka iheze. Intambamyi yabayihe kugira ngo Gymkhana yo muri championnat y'uno mwaka tubone cyane ku rwego rwiza cyane nk'ikipe ya Gymkhana twari tuzi mu myaka iheze. Nibanza gusora akantu gatoyi, equipe je na coach ico gihe ntiyari Mutanga United, yari ambassadors, equipe ya ambassadors yavukiye mu Kinanira bakora mu bisokati. Ubu niho bakorera, ariko ubundi kera twakorera muri centre Suédois. Hanyuma ikibazo mu mbajije kivuga ibijanye na equipe ya Gymkhana nuko abantu bagiye barakurikirana basketball uyu mwaka barabonye yuko harabayeho guhungabana ku rukino rwa basketball bivanye n'umugwi wa Dinamo aho ugiye mu mahiganwa muri Afrique du Sud. Hanyuma inyuma yaho hakaza kuba n'irindi hungabana gato rivuye ku burongozi bwa federation. Hanyuma bamwe rero mu ba president bavuze bati twibaza yuko turakekeranya yuko atabantu bazosubira kubishiramo ingufu nk'uko byari biri mu minsi yahera. Bigenda gutyo, harimo urumva n'umugwi wa Gymkhana, nuko twari turibaza yuko hazokina abaruko gusa atabantu bazosubira kubishiramo ingufu kuko atabantu n'umwe ariko arabona neza na neza iyo bigiye kuja. Rero niho haciye haza ico ciyumviro cyo gukoresha abaruko gusa, ariko inyuma y'igihe gito cyane gose yindi mirwi dusuye gusura mu kibuga kuko twese twarahagaritse ikigo kitari musi y'ukwezi cyangwa amezi abiri. Rero mu gihe dusuye mu kibuga Gymkhana iravuga iti reka tubandanye twikinishiriza abaruko turabe, kuko twibaza ko n'iyindi migwi kumbura ishobora kuba itazogira birebire vya cane gose. Hanyuma rero dusanga iyindi mirwi nayo hari itari mike yabandanije yitegura kandi ija ku isoko ry'abakinyi, irarondera abakinyi kuranforsa ekipe zabo. Twebwe twari twabaranforceje localement, abandi barazana aba international n'ibindi. Catwire tuva rero novuga ngo dufise ikintu novuga ngo ni nka championnat. Twebwe turi duse championnat no kwita à deux vitesses, y'abantu basumye cyane imigwi ikina hagati yabo n'iyindi championnat y'abandi hatasinye cyane baje kuri igihe kibanza cyane. Donc urumva naho mugabo kandi twaravuga tuti uko bigenda kose tutezwa kuza tugashiramo ingufu zose kugira ngo tugire. Rero uretse umugwi wa Dinamo kabiri kweti boba baradutsinze ama difference manini, ariko ubundi bantu banza kudutsinda twagwanye. Rero urumva novuga ngo kimwe icambere nuko imigwi yari ranforceje cyane gusumba uko twabikoze twebwe, bica bituma dusanga turiko turasa n'abari nyuma y'iyindi migwi imwe iyo migwi itanu yindi iri imbere yacu. Novuga hanini ko ari ico nuko twebwe tutashoboye kuranforsa equipe yacu cyane gose bijye ku rugezo rw'ayandi ma equipe ko yari yaranforceje. Twabonye muzano wiswe medal muri equipe ya Gymkhana, muga twabonye championnat atagiye kuba yimara hoho kuba habaye ikibazo nyabaki kugira wiswe medal ntabandanye muri equipe ya Gymkhana. Medal novuga ngo novuga ko habaye utubazo personnel by'ukuri nta siyansi neza mu detail cyane gose, ariko novuga ngo harabaye utubazo personnel
tumutuma adashobora kubandanya ihiganwa nubwo kandi yaraje neza kandi by'ukuri uravye nka road 28 yariko aradufasha kandi ku rugero rwiza mugabo ntivyakunda yuko ashobora kubandanya catwirutuva natwe ntitwasuye kuramforsa kundi equipe ariko ubundi bwobwo yari yaje kuva hakiri kare atangurana n'abandi hakiri kare rero novuga ngo byaragoranye ntibyagenze uko twabishaka arahagarika mugabo urumva ego nizera yuko petetse ngira ngo bizogenda neza hanyuma twabonye hariho impano z'abana bakiri bato muri equipe ya Gymkhana abiswe ba Dudu abiswe ba Derawar ugashaka n'uyu mwana akiri muto parfait koho muraca afise umugambi wo kuba mugomba kuba mwiyubaka mukoresheje abana bari bavuye muri deuxième division muri canke muravuga ati dutegerezwa natwe kuzana aba étranger kuko c'est vrai mwavuze ko mufise equipe irimo abaruko benshi ko ari nayo ntambamiro uvuga ko yaje kubakora ko mu projet yanyu murategura iki ko mu mwaka uzana turakinindi championnat kandi namwe urabona mutegerezwa kuzoba muhari nk'ikipe nka Gymkhana murapanga iki projet yanyu murabandanya muri gahunda yanyu yo gukomeza mukinisha abajwerero ko canke nabo muraza kuraba ko mubigenza murabe musimba n'aba étranger kuko c'est vrai twadukenewe abajwerero ko baba bakenewe ko nk'ubu hakenewe ndavuga nk'umugiserukira gihugu twikora ku bakino bwa ngo babasanzwe bakinira nga ariko tumaze kubona basketball ngaho iwacu championnat yo imaze kuba ijamwo abajure baba étranger benshi bitandukanye cyane no mu myaka iheze no musi buri muntu wese araza kibaza teske nko mu gihe equipe nationale izoseruka bizogenda gute mu gihe turiko tubona abana bacu nabo batariko bararonka uwo mwanya nkamwe nko muri equipe nka Gymkhana kuva ku burongozi bukuru murategura projet imeze gute kugira ngo muhe ihumure canke abafana b'ikipe ya Gymkhana bumve nabo boshobora kugira ijambo gishimikiro baba barafata muri uwo mwanya kimwe nuko nubwo navuze yuko tutashoboye kwiramforsa neza nkuko twari tubyifuza nuko hariho ukuntu hamwe navuze twoba twaragiye kubikora dutevye gusumba ariko icifuzo coco cari kihari hanyuma umuntu akavuga ati jewe ndiko ndarondera umukinyi si byiza ibyuko norondera umukinyi hanyuma ngo yashika ngaha bariho nza kubona yuko atameze neza atinjira muri collectif ugasanga hariho gutinya amakosa ariko ubundi bwobwo umugambi nuko tubandanya turamforsa abaloko bakaba novuga ngo urufatiro bakaba base iri solide hamwe naho uramforsa ubaramforsa apana kuza kubasubiriza bose ahubwo uzanaho ubonye abaloko bakeneye inguvu n'imfashanyo akaba ari uramforsa gusumba kuzana abakinyi 12 bose baba étranger nico muri make novuga twabonye mufise umu étranger umwe yamuka mu gihugu ca Kongo sinzi ko kandi kindi novuga ko equipe ya Gymkhana magiyemo nabonye mwari faible cyane hari kurande rw'aba interieur abapivo niho hantu umuntu avuga ko mwagiriye ikibazo cyane hoho mu wamugiye kuzohakosora muri sezigiye gukurikira kuko uyu mwaka weze n'ivyo championnat yatanguye iteba bivaye n'ingwarane zari ko zigenda zihaba mugani baze ko umwaka wa 2025 championnat uzotangura hakiri kare rero novuga ko nimba mugiye mutegura hakiri kare tugaze kubona hagirane muronka turonka umusaruro mwiza je novuga yuko tukikiriko ico kibazo turiko turagerageza kuraba ko uko twogitorera inyishu muri uyu mwanya kandi noneho ico twarakibonye yuko niho hagize ariko ingorane imwe kandi itari ntoye nuko twaragiye dusanga aba interieur ngaha mu Burundi n'ikintu gikenye cyane kirakenye cyane kuko urumva bisaba uburebure twe natwe ngahaye nasanze abantu barebare baca banebwa ntibaba bagikoze cyane gose ariko bisaba abantu barebare rero abo ntitwashoboye kubaronka twari dufise barebare bashika nko kuri batatu usanga abandi mvuga barundi abaruko twari dusanganywe witwa Didier Musoda Regis yahoze muri Dinamo
hama tukagira n'uwundi mu kinyakiri muto yitwa Delar yavuye muri Aigle Noir kandi baragerageje by'ukuri baragerageje mugabo urumva abandi nabo twaca dukinisha nk'aba interior wasanga ari abantu bakiri bagufiya bigaheza bigaca bitugora mu gihe izindi equipe zo ziriko zikinisha abantu barebare kandi bafise inguvu igihagararo bafise inguvu ugasanga bica bikugora bisaba yuko ufurnisa effort nyinshi ari naco gituma nibaza ko twagiye turatsindwa kenshi muri carton ya nyuma kuko abakinyi baba barushe ugize abakinyi baza baragukurakuranwa ko bagukinishiriza inguvu nyinshi nawe uragera igihe ugasanga inguvu zaguheranye turazi 4e carton novuga yuko tugize analyst twasanze ariho hantu twatsindiwe amanota menshi ari naho twatsindiwe n'ama match menshi kuko nka nama equipe atari make twarinda dushika muri 3e carton tukiri kumwe canke tunari imbere twashoboye gutena izo carton 3 muga kubera ko ibyo bibazo nyene twagiye turavuga ugasanga baruhiye kudutsinda rero ugaca usanga biracakeneye ibikorwa kandi nibaza yuko management ya equipe irakibona kandi nibaza yuko izogira icikoze kugira ngo Sangiza tushobore natwe kuba mu bahiganirwa ikibanza ca mbere bahiganirwa naho kitoba ikibanza ca mbere mugabo muri batatu ba mbere kumbure bashobora kuja mu murage amahiganwa mpuzamakungu ariko arategurwa. Ikindi kinabonye ko Arsene urakunze kuba wizera abana bavuye muri deuxième division kandi bagashika banafatisha muri première division bivanye n'umwanya ubaha ho ico cyumviro bukigifise kuzobana yugikorera ko canke uravuga ati je nanje muri sezi kurikira nzogerageza gukwiza aba étranger kugira nanje ndaye ko noza muri equipe sine za mbere. Urumva hariho ikosa nabonye ryagiye riba nuko abantu barashobora gufata kuba umu étranger ntibisigura gukina neza. Hari gihe kenshi tuvyibaza yuko umuntu kubera ko ari umu étranger ashika akora ibintu abandi batigeze bakora ugasanga tumwizeye ko binini ya mugo umu étranger naho hariya no muri biriya bihugu bavayo hari ababizi n'abatabishoboye cyane. Rero urumva novuga ngo sinshobora kuca nizera umu étranger ngo uko ari umu étranger gusa bisaba yuko approva yuko ico kibanza kimerita kukijambo. Rero umukinyi naho yo bavuye muri deuxième division je ndakunda kubwira abakinyi nti coach Jesse je ndagushira mu kibuga niwe wishirayo bivanye n'ivyo unyeretse urashobora kwigurira umwanya wo kugumayo ugakina vyiza uzogumayo ugakina vyiza ubandanya wizewe udashoboye gukina vyiza naho urumva naho bica bigorana ariko muri rusange novuga ngo vy'ukuri je cifuzo canje nuko no bandanya ndana forma n'abandi barengeye abo muri Gymkhana bo mumaze kubona gutyo abana b'abarundi bakaronka exposition irengeye iyo bariko bararonka muri uyu mwanya kumbure ejo canke hirya ejo tukazoshobora kuronka abandi bantu bashobora guhagarara bakamera nka kujya nkukuye nka Gibera meze ubona ari umuntu ejo narabonye asaba changement mu match barayimwima by'ukuri abakoca ko bavuga bati umu étranger dufise ariko aragusubira kuri iyo poste ntashoboye gukora nk'ibyo uri kurakora. Rero ntibisabwa kuba umu étranger gusa ariko n'abana b'abarundi hari abashoboye bakeneye umwanya ariko nabo nyene bategezwa kumva yuko barawuharanira ntibazowuronka ngo nuko ari abarundi gusa cyangwa ntibazowuronka ko ari aba étranger gusa ifoke bawuharanira bakamenya bati je ndakora ibitegerezwa ibisabwa kugira ngo nanje mbe mu kibuga. nuko bimeze ati Gymkhana no mugwiti nibyo twitwaye nabi atariko tujya gukora ico bita renforcement kuri equipe yacu kugira ngo tube nk'iye mu bibanza bitatu mu mwaka uza. Bona coach ka tuje muri carrière yanyu nk'umumenyereza urumwe mu bamenyereza benshi bamenyereza imigwiti cyaro ca mbere muri basketball turiko turabona VBL cyane playoffs ko ziriko ziragenda nkawe nk'umumenyereza championnat cyo kimwe na playoffs uriko urabibona gute uriko bona gute champion nkamwe nk'abamenyereza mwari mwiteze kubona champion imeze gute nivyo wavuze ati harabaye guhungabana kwa champion yacu bivanye no vuga ngo ni nibibazo byabaye kuri equipe ya Dinamo ariko nyuma yo kugaruka champion iratangura icerewe bibe mu byabaye ko nk'inama myi ukwitegura kuza gufata umwanya muto ndetse n'igihe no kwizera abantu bari batabwe kuvuga bati ntabwo tuza gusubira kubona ya basket yacu yo ku rwego rwo hejuru ariko nkamwebwe
ibyabaye muri basketball ngaho yiwacu ndetse nuko muri ko murabona championnat nk'umumenyereza ni kihe kintu niye surprise hari ni kihe kintu kidasanzwe muri ko murabona mutari muvuga tuti kino kintu kizoshobora kuba icambere na mbere cyantangaje nuko nasanze basketball ifise abakunzi by'ukuri irafise abakunzi bayiherekeje mu bihe bitari byoroshe ariko iracamwo kuko bijya nibihe bigoye rero urumva aba president b'imigwi baracakunda basketball kuko urumva nugihe hari bihuhusi babandanije bashiramwe uburyo barondera yuko abana batera imbere baguma bariko barakora n'ibindi bikurikira ico novuga ko ari cambere ica kabiri naco je novuga yuko mfise akarogre gatoya bivanye n'ivyadushikiye nuko championnat kubisanzwe twaciye twikina ku muvuduko urenze urugero twikinye ugakina match zibiri bisaba yuko imibiri iraruha cane hanyuma bigasaba yuko mwisomene mu misi 3 canke 4 ufise ya entraînement hagati mu ndwi utegura equipe zibiri mu mutwe si n'ikintu kitoroshe cane gose n'ikintu kitoroshe iyo bibaye nka rimwe bikazosura ikindi gihe gitevye nta kibazo cari kihari mugabo bibaye igihe cose ucusanga bigize hanyuma rero ivyo birafise ama consequences byagiye biragira twaciye dusanga abakinyi bamwe mu ba étranger bagiye baraza batashoboye kwiyadapta hariho n'abakinyi uno munsi bari muri playoffs ariho bagitangura kuza bari adapta ndazi abantu batari bake bara abakinyi uno munsi bariko bakina neza ku mpande zose yaba Dinamo yaba Urunani mfata karorero muri Urunani ka Sibanyoni agishika benshi baramutwenze bari bazi ngo ni flop mugabo no munsi sindabona muri izi playoffs agiye munsi y'amarobo 15 kandi n'amanota ariko atsinda yatari make nkejo nibaza yuko niwe yari mu top scorer wa equipe yiwe y'Urunani yabaye umusore yitwaye neza cyane ego hanyuma ku rundi ruhande naho twarabonye Amaya agishika nawe nyene wamenga nta ubona neza ivyo ariko arakina twese twari tumuzi muri ball tubona tutikumbure nibiki mugabo temps d'adaptation umwanya wo kwiyadapta gukinira ahantu hari umuyaga mwinshi gukinira ahantu hari iki uno munsi amashuti ariko arafatira amashuti yo kuri centre ugasanga ariko arinjiza rero nawe nyene n'umuntu novuga ngo ivyo byose iyo turonka umwanya ukwiriye amezi 3-4 novuga ngo 3 urumva 3 bitegezwa kuzoba byaheze tugira tukina amezi 3 elite 8 mugayo iyo turonka amezi atari munsi ya 5 yo kugira ngo tuzokina ivyo byose na playoffs umwanya ukwiriye nibaza yuko twari gushobora kubona umupira mwiza usumba wo twabonye nubwo uyu mwaka je kubwiwanje mvuga nti uyu mwaka nivo yaraduze wanashima gusumba umwaka uheze kuko byukuri warabona ko les équipes zitanga cyane gose kandi ivyo rero ni ku mpande zose n'abacoach n'abakinyi wanashima n'aba baloko tuvuga babaloko biwacu barateye imbere kuko burya hariho harabaho kwigira harabaho échange d'expérience harabaho kwigira ku muntu ari ruhande yawe ukavuga uti je uyu muntu yakoze gute mbega ethique yiwe de travail ni gute discipline yiwe yifashe gute ihagaze gute ugaca usanga rero umuntu arafasha umwanya wo kubyigirako hama gatera imbere rero novuga ngo ico ni kimwe mu bintu by'ukuri nibaza yuko umwaka uza bizogerageza bigakosorwa kubera yuko nibaza yuko tuzoronka umwanya ukwiriye kugira ngo dushobore kwitegura neza dushike muri playoffs umupira uza ari umupira usukuye kweri atabantu bijya by'abakinyi babiri twongera ko muri playoffs bikaza bisanga by'ukuri abantu bahagaze neza kandi bameze neza n'abari bashitse imbere baronse umwanya wo kwiyadapta twabonye ikibazo mu makipe agiye atandukanye nk'amakipe nka za Tigers ugasanga ni equipe ifise aba étranger 200 ahubwo ntivyo babiza kugonga bano bana babaroko bakina hano iwacu mu Burundi iyo ni politiki nibaza ni politiki y'umugwi ariko nibaza yuko niyo turiko turaja ahantu turiko turaja nibaza yuko ari ahantu mu minsi iri imbere itari ya kera cyane gose tuzogera ahantu tugasanga bariko ndayivuge gute turiko tukazogera ahantu tugasanga bariko baralimita
mu mirwi aba étranger igitigiri c'aba étranger bashobora gukina muri championnat cyangwa no muri match mugabo sinovuga ngo aho hantu turahagera 100%. ariko murizera ko umunsi umwe azobaho limitation y'aba étranger? Ndabyibaza kuko ntibishobora kubandanya gutya oye, kandi urumva burya umuntu ingingo iyo uza kuyifata uyihera mu mizi ukaraba uti mbega iki kintu ndaciteguriye kugikora. Nibaza yuko nk'umugambi dufatiye nko ku mugambi wo kwigisha abana kwa gusa, nibaza ko mwabanje kubona ko habayeho kampanye ndende yo kubanza kubaka amashuri cyane amashuri menshi. Uno munsi naho nibaza yuko kugira ngo dushike aho hantu no kubanza tugafata umwanya munini wo guforma abana ugaforma abana kugira ngo umwana kwije imyaka 10 no munsi afise 16 ans dufise equipe nationale yaba mondo 16 ans yitwaye neza cyane n'ubu bimirije gusohoka iratwara igikombe n'ubu bashobora gusohoka. Rero urumva ni ikintu kituzana ahantu ho kutwereka ati burya tubandanije iyi formation uwo mwana afise 16 ans no munsi niyashika n'imyaka 19 mu myaka 3 iri imbere canka agashika na 21 mu myaka 5 iri imbere azoba ari umukinyi mwiza akomeye kuko yaronse formation ikwiriye kandi afise n'ama competition menshi international yagiye arabona ibitandukanye bikorwa hatandukanye agatembera akavuga ati mu byukuri ibi bintu nanabibonye abandi bitwara gutya abandi iyo bafise ama match bigenza gutya nanje nkuriye kubikora gutya azoba yarize kuri bakuru biwe nibaza yuko azoba ageze ahantu ahashobora gukina kumbure pourquoi pas tuba dufise abantu bariko bakina nk'aba ba étranger no musi tubona bariko bakina nk'aba Sibanyoni bariko bakina nk'aba Boisi n'abandi bose turiko turabona. Rero novuga ngo kulimita ubunyene tubirimisa ubunyene ndakeka mfise ubwoba bw'uko n'abantu baza kuri terrain hava babireba bagabanuka kuko tudafise abantu bashobora guca batanga iyo show muri uwo mwanya nyene. Ariko kumbure tugiye turavyiga tukagenda tukiha imyaka 3-4 kavuga uti mu myaka 4 tubazoba ari bangahe canke tukavuga tuti umuntu azanye mu étranger arashobora guterera federation gutya bizoca bisaba yuko amurihira ya mahera muri federation pour la formation y'abakiri bato. Nibaza ko vyodufasha cyane kuko turabona equipe zazanya abakinyi by'ukuri atari kuvuga ngo bagowe na adaptation ariko abakinyi atavyo bashoboye cyane gose kubera kusara aba étranger bakabazana umuntu akibaza ngo hariho umwana wo mu Burundi yimwe akaryo. Rero nibaza yuko ibyo byose n'ibintu rongozi ba basketball babona kandi nibaza ko bazofatira umwanya wo gukosora mu misiri imbere. Mw'ivyo byanabonetse cyane muri equipe ya Rezipo ona ko bazanye abakinyi bari bitwaye neza muri road yari kigendiwa muri VBL nyezina benshi bimwe umwanya nk'abakeri bose bamando amazina agiye atandukanye kandi ubona ko bari bameze neza cyane bimera kwizira aba étranger ubona nabo ko ugwe rwabo utarumeze neza cyane nico noza nkagirane nkagaruka ko iki naco tunakigira ko uno musi ugiye kuraba equipe nationale hamwe yihenze gasohoka twobona neza yuko twohura n'ibibazo bivanye nuko nk'abakinyi twita ko barafise amazina nk'aba barandri abagiye batandukanye ntibari ko barakoreshwa mu club yabo oho ko ico kintu caba étranger kuko no musi equipe senior ku ruhande rw'abahungu novuga ko utameze neza bivanye n'ibintu biriko bigenda biba. Urumva equipe nationale y'abahungu by'ukuri hariho ico kibazo nico mugabo urumva nibaza ko bifatanye bimeze co kimwe hariho isano bifitaniye n'iyindi migwi yose. Urabona ama equipe nationale abantu ntibamari babandi nyene je nka jewe ndavye ndavuga ngo irevre hari abatari ko barakina mgarandri nkarandri nibaza ko ari kubera imvune ni kubera imvune mugabo hari abakinyi batari ko barakina no munsi ariko hari abandi twabonye by'ukuri bigaragaje gusumba uko bari bigaragaje mu myaka iheze. Aho ndashobora kuvuga akarorero ndashobora gutanga akarorero kaba bakinyi nka Clark wo mu runani na Romisi l'année passée ntiyari yagiye muri equipe nationale ariko n'umunsi nibaza yuko izina ryiwe boriharirira kugira ngo ashobore kuja muri equipe nationale. Uwitwa Didier yakinye umukinyi wa Gymkhana nibaza ko uno munsi naho atari muri equipe nationale mu mwaka uheze uno mwaka baba biyumviriye equipe nationale bogira kuko nibaza yuko ari mu bakinyi bakubise ama contre menshi ku ma match bagiye baratora amaromo atari make kandi aragaragaza yuko yateye imbere hariho ba Napoleon ba